twinjire mu kwihweza ijambo. Turarindiriye twese ikintu gisha. Twese turindiriye yuko icyanditse muri Bibiliya gishobora gusomwa mu buzima bwacu, dushobore kuba icyete cyanditse gisomeka. Cyanditswe n'ikaramu rya muhemu, ishobora gusomwa n'uwari we wese kandi agatahura. Ntibibe gusa ibintu ibyo dushingira intahe cyangwa amasezerano ayo twizeye, ariko amasezerano dufisemo ubuzima. Icyo Imana yasezeranye gitegerezwa kandi kigira gisohoke. Yafise imirongo ya Bibiliya mikeyi yo gusoma. Wa mbere muri Yesaya 38 umurongo tuzi twese neza. Nubwo biruko ndibaza yuko twotegerezwa kuwihweza ko mu by'ukuri tubona mu byanditswe byera ivyo bibiri, imyimenyerezo y'inkuru z'agakiza kandi n'imyimenyerezo y'umuntu ku giti ciwe hamwe n'Imana. Ibyo bibiri bidushingirwa intahe mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha. Ni gute abantu bashoboye kugira ubuzima bakagira umwimenyerezo n'Imana? Ingene ubwoko bwose bwa Israeli bwagize umwimenyerezo n'Imana, ingene abantu umwe ku ruhande rw'iwe bagira umwimenyerezo w'Imana mu isezerano rya kera, n'ingene ishengero ryose ryagize umwimenyerezo w'ubushobozi bw'Imana. Ibyo bibiri byose tubishingiwe intahe. Ibyo biteza gusubirwamwo muri twebwe, kandi umwe ku ruhande rw'iwe kandi no muri rusangi mu ishengero ryose. Muri Yesaya 38 umurongo wa mbere, muri iyo minsi Ezekiya aragwara agera hafi yo gupfa. Bukeye uvugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi aza kuri we, aramubwira ati uko niko Uhoraho agize ngo tunganya ibyo mu rugo rwawe kukugira upfe utagikira. Tangazo ritomoye ukuri Uhoraho agize. Ariko uwo muntu w'Imana ntabwo yari yemeranije n'ivyo. Yashaka kubandanya kubaho ngo abandanye gukorera umwami. Yari muri ba bandi abo Imana, abakorera Imana n'umutima wabo wose n'ubugingo bwabo bwose, kandi ubugingo bwabo bashobora gutonekwa gutyo. Burashobora rero kugirwa burebure. Kubera iki? Nimba bababereyeho Imana ni byiza. Ivyo rero nibibeho mu izina ry'umwami. Ku murongo wa 2 haravuzwe ngo maze Ezekiya ahindukiriza amaso ku rusinga asenga Uhoraho muri aya majambo ati tegera Uhoraho we, niwibuka ingene nagendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ivyo ubona ko ari byiza. Hezekiya ararira cyane. Ngico ico yazana ngico kwiregura kandi ni cyiza. Murongo wa 3, niwibuke yuko nagendeye imbere yawe mu bwizigirwa mu mutima n'umutima utagabanije, kandi ko nakoze ibiguhimbara. Isengesho ryiwe naryo ryari rirerire gusumba iki. Mu by'ukuri biciye bugufi. Hanyuma habayeho gusa amasozi. Ibyanditswe mu gice cya nyuma cy'umurongo wa 3. Ezekiya ararira cyane. Isengesho rigufi cyane ariko rivuzwe mu buryo bwuzuye, nk'uko tubibona hano. Byavuzwe nk'uko Imana igomba. Ntiyasenze ibyo ari byo byose, ariko yazanye umutwaro wiwe imbere y'umwami bihuye no kugomba kw'Imana. Murabe ku murongo wa 4 haravuzwe maze ijambo ry'Uhoraho rishika kuri Yesaya riti genda
genda ubarire Ezekiya uku ni kuhoraho Imana ya sogokuruza Dawidi agize uti ngo yumvise ugusenga kwawe abonye n'amosozi yawe ibyo bibiri isengesho ryumviswe n'amosozi yabonywe murongo wa 6 uti ngo yumvise uti kandi azokurokora n'iki gisagara agikure mu maboko y'umwami w'abishuri ibyo bibiri isengesho rishobora guhindura ibintu bibiri nimba bihuye no kugomba kw'Imana umuntu uwo ari we wese ateza gupfa turabizi twese ategerezwa ariko ngo habikiwe abantu gupfa rimwe gusa hanyuma akazoza urubanza nk'uko bivuzwe mu Baheburayo 9:27 ariko hano urupfu rwatangajwe mu giturumbuka ubugingo buratangwa buregezwa imbere hari ikintu kinkora ko hano mu bwino reka mbandanye gusoma guhera ku murongo w'indwi basi tubanze tuheraheze umurongo wa 5 abonye n'amaso uteye ku minsi yawe yongeye ku imyaka 15 kuri ibi hongeye ko iki gisagara n'ibindi murongo w'indwi utiki nico kimenyamenya aguhaye cemeza yuko azoshitsa ico avuze cemeza ko azoshitsa uko n'Imana yongeye ko ikintu yatanze isezerano ngo uko niko rahagize hanyuma n'ikimenyetso ciyongereye ko kugira ngo umuntu w'Imana ashobore kubona ingene ibintu byagenda n'ibingene bizobandanya murongo w'umunani ehagira ngo ahere aho igitutu kigeza ku ntambuko z'urugendo rwashirizwe na Ahazi agisubizanye yo n'izuba intambuko 10 nuko izuba rigaruka intambuko 10 riva aho ryari rigeze kuri za ntambuko agira ahere igitutu kigeze ku ntambuko z'urugendo rwashinzwe na Ahazi agisubizanyeho n'izuba intambuko 10 izuba rishobore guhagarara turabisoma mu minsi ya Yosuwa wazuba we ahagarara nawe kwezi gumahuri ariko rero ubu noneho risubiye inyuma navyo nyene byaciye bikore byose birashoboka imbere y'Imana Imana mu by'ukuri ni nyabushobozi ishobora byose raba igikurikira ku murongo w'8 agisubizanye nyoni nuko izuba igaruka intambuko 10 riva aho ryari rigeze kuri za ntambuko aho ryari riri ikirangazuba nakibonye neza i Geneve ni by'ukuri biraryoshe kubona ingene igitutu kiza ahantu kugisa hano rero dufise akaroko kabona neza aho Imana ibidashoboka ibigira ibishoboka ibyo umuntu atokwibaza ibyo umuntu atoshobora gutunganya mu buzima bw'umuntu amukorera amwizigira agenda nk'uko inzira ziwe ziri mbere azanye n'ikimenyetso kiri mu ijuru mbere biratangaje ikintu gishe gikoretse izuba rikunama ibyo birazwi ariko ko gigira inyuma intambuko 10 ibi ntibyari byakoze ndetse gusa rimwe
nk'uko rero maze kubivuga turashobora kubisoma muri Yosuwa 10 ku murongo wa 12. Yego mbisemwo kubisoma n'ijwi rirenga byo bari byiza kugira ngo byemeze uwo ari we wese nubwo uwo mwe wese azi ibyanditswe byera. Yosuwa igice ca 10 murongo wa 12, igice ca 2 c'umurongo wa 12. Wazuba nawe ati zuba hagarara kuri Gebeyoni, nawe kwezi hagarara mu kiyaya Arayoni. Nuko izuba rica rirahagarara n'ukwezi kuguma aho kwari kuri gushitsa aho iryo hanga rimaririye kwihora abansi baryo, nk'uko biri mu gitabo c'abahizi ngo izuba rihagarara mw'ijuru ntiryasubira kugenda kurenga mu kiringo c'umunsi wose wuzuye. Mbega ikintu nk'uko mpejeje kubivuga, hamwe n'Imana byose birashoboka. Hano mu bya Ezekiya byari isezerano rivuye mu kanwa k'umuhanuzi, rivuye ku Mana. Aha nawe yari umuntu w'Imana, yategerezwa gutahukana intsinzi ku bansi hamwe n'ubwoko bwose bw'Imana, ariko yarakeneye umwanya. Rero umwijima wari kuba intambanyi, uko niko yarose umwanya ukenewe ngo abandanye intambara mbere ashitse no ku ntsinzi. Imana yacu irabishoboye. Tugarutse twihuse kuri Ezekiya, haranditse mu bami ba kabiri 20 umurongo wa 2. Meje kuvuga iki? Abami ba kabiri 20. Ndagomba kubanza gusoma mu bami ba kabiri 18 ku murongo wa 2. Yaramaze imyaka 25 igihe yima. Amara imyaka 29 Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwa Abi, umukobwa wa Zekariya. Murongo wa 3. Akora ibyo Uhoraho abona ko ari vyiza, nk'ivyo sekuruza Dawidi yakoze byose. Amen. Murongo wa 4. Akuraho ibitabo byo ku mpinga z'imisozi, amenagura amabuye bashinze, atemagura inkingi bashingiye Ashera, amenagura igishushanyo c'inzoka ya Mose yacuze mu muringa, kuko gushitsa ico gihe Abisirayeli bacosereza imibavu bacita Nehushitani. Turabona muri no mirongo ko Imana ubwayo yashingiye intahe, imushingira intahe. Rero byari bikwiye ko yigiza imbere ubuzima bwiwe imyaka 15, kwimwongera imyaka 15 kuko byanditswe hano, kugira ngo abandanye gukorera Imana. Nimba rero iya twikwibaza ngo niko byamayimeze, ico n'ikindi kibazo. Uno munsi gusa turiko turaba ku ciyumviro yuko Imana yatanze amasezerano ku muntu ku ruhande rwiwe, hama n'amasezerano muri rusange. Imana ishobore gukora cyane mu buzima bwacu canke mu buzima bw'ishengero, ishobore kwihishurira ubushobozi bwayo. Nimba dushobora kugumya nk'amakino cigwa uno munsi, aho rero twamaze gufashwa. Niba dushoboye kubona amasezerano ayo Imana yatanze mu isezerano rya kera, nk'akarorero igihe cyo kugaruka k'ubwoko bwa Isirayeli no gusubira kubaka urushengero, turamaze kubisoma hano haraheze igihe. Nico gituma ngomba gusoma gusa igice cyo muri Ezira igice ca mbere, agace ka nyuma k'umurongo wa mbere, kugira ngo hasohoze ijambo ry'umwami
byavuzwe mu kanwa ka Yeremiya. Rero nibijanye nuko ijambo ry'Imana bigaragazwe ko ari iry'ukuri kandi ko amasezerano ay'Imana yatanze asoze kubw'ubwoko bwayo. Muri Ezira 5 turasoma hanyuma ingene ivyo byagenze n'ingene habaye uguherekezwa ubwo igikorwa cy'uhoraho cyakoretse bihuye no kugomba kw'Imana. Ezira 5 murongo wa 1 n'uwa 2 hanyuma umurongo wa 15. Ezira 5 umurongo wa 1. Maze abavugishwa n'Imana Hagayi na Zekariya mwene Ido bavugishwa mu izina ry'Imana y'Abisirayeli babarira abayuda bari i Buyuda n'i Yerusalemu. Bukeye Zerubabeli mwene Sheyalitiyeli na Yosuwa mwene Yozadaki bakura hasi batangura gusubira kubaka ingoro y'Imana iri Yerusalemu bari kumwe nabo bavugishwa n'Imana babafasha. Ugufashwa kukenewe kandi kw'igiciro. Nta na kimwe gifise agaciro kiretse gufasha kubaka ishengero no gushigikira nk'ijambo ry'ubuhanuzi. Iryo rirakaka cyane mbere no muri kino gihe nk'umuco ukayangana cyane mu hantu hacuze umwiza, kandi tukibuswa cyane yuko ibyanditswe bisoze biriko birasohoza, kandi nk'uko umwami yabikoze kera turashobora kandi tugatangaza tuti uno munsi kino cyanditswe kirasoreye imbere y'amaso yacu. Uko niko abahanuzi b'Imana abo mwe mu Imana yari ariko niko bazanye ubufasha mu kubaka iyo nyubako. Ni iyo ishengero rimaze gusohoka rikava mu bunyagano bw'i Babuloni ubwo Mariteriterino yavuze. Aho rero turakeneye ugushigikirwa no gufashwa n'ijambo ry'ubuhanuzi kugira ngo tubone neza amerekezo, ukurongorwa, kugira ngo dukore bihuye no kugomba kw'Imana, hanyuma twubake bihuje n'ijambo ryiwe. Muri Ezira 5 ku murongo wa 15 haranditse bataramubwira ati abira ibyo bintu ubijane ku kibanza c'urusengero rw'i Yerusalemu, iyo nzu y'Imana isubire yubakwe mu kibanza cayo. Navyo turamaze kubivugaho, sinzi nimba mumaze kubisoma mu binyamakuru. Ujya murabe azwi w'i Yerusalemu yagenye yuko urushengero rwari ku metero 600 y'urushengero y'umusigiti uhari no munsi, kandi gusa kuko yibaza ngo yarapimye ngaho nuko hazobaho ku bayuda baba orthodoxe amahirwe yo gusubira kubaka urwo rusengero batamenye uwo musigiti. Oya singero canke si ivyumviro by'abantu bifise agaciro, ariko birakwiye ko haboneka wa rufatiro rwa kera. Aho niho honyene bashobora kumenya nimba bapimye neza canke bashoboye gusa kuzana imetero bakayigorora canke bagafata intambwe n'amaguru. Mbega murabaze gutahura ivyo? Ni gusa bamaze kubona urufatiro rwa kera ukamenya neza kuti ni ngaha, aho niho ushobora kubaka. Bagenzi banje, ibi bigomba kuba ibishimitswe ko bigashirwa imbere guhera ku ntango kubwo kubaka ishengero ryo mu isezerano rishasha.
si umuntu afise Bibiliya mu biganza yibaza ngo arashobora kuzana ibyo yisunze, ni gusa ahantu aho urufatiro rw'intumwa by'ukuri, aho umuntu yashoboye kurubona akarutora. Urufatiro rwo Pawulo yavuze ati nta muntu n'umwe ashobora gushyiraho urufatiro rundi kiretse rumwe rwashyirwaho, kandi ubwo nabwo ni Yesu Kristo. Amina, haleluya. Kubaka ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kandi tubisubiremo. Turashobora kuvuga tuti mwami, mbega isingere turabashima kubwa Bibiliya. Sico umuntu ishuri iri canke irindi rivuga canke uwo ari we wese avuga, ariko ico Imana yavuze mu ijambo ryayo, ico nico gifise agaciro. Ingene ari byiza ko abahanuzi bari bahari igihe bariko barubaka. Amina, haleluya, bakazana gushigikira n'ubufasha. Mbega ubu muriko murabona ku rugero rwahe urugero rw'ubuhanuzi ruhambaye kuri twebwe no munsi, ubwo Imana yaduhaye tubivuge twidegembya. Ni ukundi gushana ubukozi bwa Mwene Data Branham nk'uko kera yari Pawulo. Imana rero ikoresha ibikoresho bimwe bimwe, ni ukuvuga ibyo ishobora gukoresha, igakoresha mu buryo bwiharije nk'uko igomba, kandi benshi muri bo n'abantu bataba barize cyane. Ibyo rero ntibivuga yuko rero ngo dushibure kwiga, oya, turakeneye abantu bari hejuru, bari mu bintu biri hejuru, kandi bafise ukwiga ko hejuru. Ibyo byose birakeneye, ariko mu bwami bw'Imana, oya, si ubwenge bw'umuntu canke urugero rwo kuba twarize rufise agaciro. Oya, mu bwami bw'Imana ikintu kimwe kirafise agaciro, ni Imana ubwayo ishobora kuza mu byifitiye uburenganzira mu ishengero ryayo, ikaronka ibyifitiye uburenganzira. Nimba mu bwami bw'Imana amategeko y'Imana ashizweho n'ijambo ryiwe rigatangazwa mu kwera no mu kuri, ibisigaye byose nibyo nashoboye kubona mu kuganira n'umupatiri aha i Rubigiana mu gihe twari tugifise amasaha make ngo tuvugane nawe. Yaravuze imyaka yiwe 8 yo kwiga neza nk'umupatiri w'umuroma, hanyuma acaravuga ijambo rimwe, aravuga ati niwibaze muri iyo myaka 8 yose, muri iyo myaka ntitwigeze twiga ibyakozwe n'intumwa n'umunsi n'umwe, nta na rimwe. Urashobora kuca wibaza igituma mu iseminari y'Abaroma batigera biga ibyakozwe n'intumwa. Nubwo bimeze uko, abantu bakabatsikamira mu kwemezwa ibyo bakora n'ibyo, ariko si ibyo meje kuvuga. Ibyo abantu bita yuko ari bigororotse bakavuga ko ari by'ukuri, si byo. Oya, twebwe ni ibyemezwa gusa ko ari ukuri ni kugororoka mu ijambo ry'Imana. Ibyo nibyo by'ukuri, nibyo bigororotse, bizoguma gutyo, ntibinyiganyiga. Mbere bizorwanya imiyaga yose izoshobora gusubira kuza. Mbere turabona ikintu gisa n'ico muri Ezira 6 ku bijanye n'igituma urufatiro. Ezira 6 murongo w'indwi. Mureke igikorwa cy'iyo nzu y'Imana kije imbere, mureke n'icegera canje kigaba abayuda n'abakuru babo bubake iyo nzu y'Imana mu kibanza cayo. Aho niho hari ugushimika, atari kubaka gusa, atari gupfa kubaka, ariko kubaka mu kibanza c'inkomoko bihuye n'ingero za kera neza neza nk'uko byari biri ku ntango. Ni ibyo rero niho duteza kubona nk'icigwa mu gihe cacu, kubwo kubaka no guheraheza ishengero ry'Imana nzima. Tugategerezwa gushira ku mutima, ntushobora kubaka bihuye n'ibyumviro by'abantu,
ariko bihuye n'ijambo ry'Imana, umugambi w'Imana, kugomba kw'Imana, kugira ngo inyubako ntibe iy'ubusa, kuko aho batubaka bihuye n'urufatiro rwa kera kandi bihuye n'ijambo ry'Imana, baba bubakira ubusa. Reka twugurure twihuse ibyakozwe n'intumwa. Ndizera yuko twese dutwaye muri twebwe inyota atari gusa kuvuga kw'ibyo bintu, ariko kandi kubigiramwo ubuzima, ukundi gusha dukomezwe kandi dufise umutimanama, nk'uko kiriya gihe ubwoko bumaze kugaruka bwashoboye gusubira kubaka inzu y'Imana. Abahanuzi barabarungikiwe, baragaba yuko igikorwa 100% kibe gihuje no kugomba kw'Imana. Amen. Abahanuzi muri kamere n'ijisho ry'umubiri, nobasomera umurongo wo mu muhanuzi Yesaya kuberekwa Imana yarungika, bahishura ibyari byo. Mukanya namenyekanije yuko Imana yahitamwo abantu baciye bugufi, bakayikorera, bakayumvira. Mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 4, intumwa zarahamagawe barababajije kubyerekeye gukiza ingwara, bashinga intaye bukuri kose yuko ivyo byakoretse kubw'ubushobozi bw'izina rya Yesu. Ndasoma mu byakozwe n'intumwa gice cya 4 guhera ku murongo wa 10. Nimumenye mwese n'ubwoko bwose bw'Abisirayeli yuko ari mu izina rya Yesu Kristo, amen, umunyanazareti, uwo mwebwe mwabambye, Imana ikamuzura mu bapfuye. Yego, ko ariho hatumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu akomeye. Ariko intaye ntigarukira. Ubu rero babaza abubatsi, abakoze n'umwete. Turavuga, ndabandanya gusoma ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 11. Ego, ibyakozwe n'intumwa 11 kandi 11. Uwo ni we buye mwebwe abubatsi mwatituye, mwashibuye, kandi byahindutse irigumya imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonekeramwo, kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Amen. Rero kiriya gihe hari abubatsi, abashibuye ibuye igumya imfuruka, batitwararika gusa urufatiro canke intumwa zashizweho n'Imana. Baciye iruhande y'ivyo byose, nk'uko ivyo atana kimwe byari bifise cyo kubabwira. Ariko nimwumve, abo bantu bari abo Imana yakoresha. Ku murongo wa 13, babonye ubushizi ugushira amanga kwa Petero na Yohana, kandi babona ko batigishijwe, atari abanyabwenge, baratangara, maze bamenya ko babana na Yesu. Amen. Bamenya ko babana na Yesu. Iyo guca bugufi gufatanije kuba umwigishwa w'ukuri w'umwami, iyo by'ukuri ukurikira umwami uciye bugufi, turabizi neza umwigishwa canke umunyeshuri nico kimwe. Hanyuma rero
bisaba yuko umuntu akurikira umwami. Ngo raba rero abigishwa b'umwami batize, Yohana yari iki, Petero yari iki, bari abantu baciye bugufi, ariko neza neza kubwo kuko guca bugufi niho Imana ishobora guhishura ubukuru bwayo n'ububasha bwayo. Nimwibaze yuko haje umuntu yambaye ikanzu kirekire cera gisizwe ibimenyetso, ahakumbure umusaraba muremure n'ibindi. Aho rero hari ikintu coca gikorera ubwoko bwohimbaza uwo mugabo, ariko intumwa barazikubise bazita mu ibohero kubwo ibyari byabaye. Murabona ibyo ari byo. Imana irazi neza ingene igomba gukora ibintu, kandi ntiyicubahiro cyayo n'umuntu n'umwe, irafata igakoresha uwo igomba. Rero umaze kubona yuko uwo mugabo bari yarize, nta bumenyi budasanzwe, nta bumenyi bwo muri kaminuza, ariko bategezwa kandi kwemera ngo ni babandi bagendana na Yesu umunyanazareti. Niba gusa byashobora kuba gutyo kuri twebwe natwe, yaba woshobora kutubwira natwe ibyo bintu bibiri. Ubwa mbere ko turi mu bantu bakiriritse babayeho, umugwi w'abantu bato babayeho mu gihugu. Ubwa kabiri tukaba turi muri ba bandi bakurikira Yesu, muri ba bandi bamenye buno nyene byihuse bakabimenya nk'uko babanye na Yesu. Ico nico nifuza, ndagomba kubyemera n'ukuri yuko ivyo kumbure nzobibura kumbure iminsi yose. Ejo navuganye amasaha 2 ikiganiro kibi cyane, igihe kimwe sinanashoboye n'ukwigenza nk'uko nari kuba n'ubyifuza. Ntiturashyikira iyo ntumbero, ni ukuvuga kuba by'ukuri turi aho umwami yifuza yuko tuba turi. Ariko ikintu kizwi neza, uko tugenda dukurikira Yesu, uko niko duhindurwa tugasa ishusho yiwe. Nta muntu n'umwe yoshobora kugendana na Yesu adahingurwa, kuko muri kamere yiwe, mu muntu wiwe uko ari kose, kandi umuntu wenyine yabaye umwe nawe niwe ashobora kujana nawe. Amosi 3 ngo ni gute abantu babiri bojana kiretse bahuye. Aho rero barashobora kugendera hamwe. Rero icyo two kwihoza cyanyuma, abo bakuru b'amadini ba kiriya gihe kera bananije ubuzima bw'intumwa. Umwami abo yahezagiye igakoresha bari muri babandi bubaka, abari bashibuye ibuye ry'imfuruka. Bagenzi banje bakuzi, twitege yuko natwe tuzotegwa ibibazo n'abanyamadini, ariko gusa kubera bashibuye ibuye ry'urufatiro. Mu by'ukuri ni bibiri. Ninde yasomye ibyo mu muhanuzi Zakariya mu gice cya 4? Havuzwe yuko ibuye ry'agasongero canke mu rundi rukuvuga ibuye ryo gusozera ngo bizoba biri mu kiganza ca Zorobabeli. Zakariya 4:7. Umwami nivyo bibiri, niwe ntango niwe herezo. Ibuye ry'imfuruka, ibuye ry'agasongero, uwa mbere n'uwanyuma, byose bigomba kuba byubakiye kuri we, nk'uko Pawulo abyahindikira abaefeso ngo muri we niho inyubako yose ikura mu buryo ifatanijwe neza ngo ibe urushengero rw'Imana muri muhemu. Undi murongo mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 2 kumbure uza kudutangaza cyane. Byakozwe n'intumwa gice cya 2 ego umurongo wa 6 gushika ku 8. Ico gihunda cumvikanye
hakorana abantu benshi barajoregwa kuko umuntu wese yumvise ururimi rw'iwabo baruvuga. aba rero umurongo barumigwa bose baratangara bati mbega aba bose bavuga si abanyegalilaya bose. munani kandi niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu izo twavukanye. mbega ikintu c'agahora. mu kanya navuze yuko umuntu w'Imana arazi kandi aragaba indimi nyinshi. aha rero bari abaciriritse. mbega bose si abanyagalilaya? mbega bose ntibakomoka i Galilaya? aba ariko bavugira hajya. none ni gute bishoboka yuko ko atanurundi rurimi na rumwe bazi, ko batigeze baje i Kapadosi nk'uko ngaha mushobora kuba muvuga ibyo bihugu 17 18 batondekana abakereto abarabu n'abandi kandi abo bantu b'i Galilaya bari i Galilaya gusa, nta izo zindi ndimi ntazo bari bazi. igugu ry'abantu riratangara riravuga riti mbega bose si abanyagalilaya? ni gute bishoboka yuko umwe wese muri twebwe, wewe mugwawe nanje mugwanje nawe mugwanje, umwe wese akabumva bavuga mu rurimi rwiwe? byanditswe ku murongo w'indwi. bose baratangara barabazanya batangaye bati aba bantu bariko baravuga mbega bose si abanyagalilaya? hari ikintu cyari cyakoretse. icyo kintu cyari cyabaguye mu maso, ngene abantu baciye bugufi n'icyabava ku minwa. ariko saba rero icyangombwa, si abo bantu b'i Galilaya bihagiye kwirungira izo ndimi. oya, ariko ni Mwene Yera niwe yavuga neza neza tumbereye akoresheje akanwa kabo. haje igihuhuta kivuye mu ijuru cuzura inzu yose aho bari bose buzura Mwene Yera. igihuhuta rero cyari ikintu c'ubushobozi ku buryo igugu ry'abantu ryaciye ryegerana rica rigira umugabane mu mugisha uwo Imana yari yamaze guha iryo shengero ryo ku ntango mu buryo buciye bugufi, ariko mu bushobozi budasanzwe bw'indengakamere. shengero ry'inkomoko bagiye 120 mu cumba, mu kigega, mu cumba cyo hejuru. bari abantu baciriritse, ariko ic'Imana yasohoje hariya cyari ic'ubushobozi ndengakamere. Imana ivuga indimi zose zibaho kandi birayoroheye ishikiriza abantu icishije kuri abo banyegalilaya indimi zitandukanye n'ibyategerezwa kuvugwa. bakundwa, turizera yuko ibyo biteza gusubira gukoreka. murazi ko dufise kwemezwa mu mutima yuko umwami yatanguye kandi azoheraheza. turemezwa mu mutima ko kubw'ubuntu bw'Imana twagarutse ku rufatiro rw'inkomoko. turizera yuko ijambo ry'ubuhanuzi twarihawe nk'umurongo wo kurongora mu mpande zose, kandi umugambi w'Imana uko uri mu biganza byacu. turahiriwe rero nitwubaka kandi tukareka Imana ikubaka. ibyo biri ni by'ukuri. umwami wacu aravuga ati nzokubaka ishengero ryanje. hanyuma umwami aravuga ngo yashize mu ishengero ubukozi kubwo kubaka ishengero. ibyo bibiri ni by'ukuri.
umwami arakiza, aravuga acije mu ijambo ryiwe, atanga amahirwe, ahezagira, yegeranya ishengero munsi yo gutangaza ijambo ry'Imana. Kuko ukwizera iminsi yose kwama kuza kuvuye mu butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buza buvuye mu ijambo ry'Imana, iyo bugomba guhagarara bugashikama imbere y'Imana. Tuvuge mu ncamake, Imana yari ifise ubwoko bwa Isirayeli mu isezerano rya kera. Yabahaye amasezerano, irayasohoza, yabahaye amerekezo n'inyigisho bategezwa gukurikira, kandi igihe cyose yaremeje mu gihe kibereye ijambo iryo yaratanze, ikarisohoza mu masezerano kubw'ubuntu kandi kabandanya. Mu gihe rero twinjiye mu gace ka nyuma k'inkuru z'agakiza, dutegerezwa natwe kwizera nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Duhe ukuri Imana, dutonde mu ruhande rwayo, kuko twabibonanye muri Ezekiya. Imana irashoboye byose, izokumva amasengesho, izofasha, izokwivanga mu bintu, yaba iminsi yose kuri uwo munsi canke mu gihe aho twe twibaza. Ibyo ni iby'Imana. Ikintu kimwe tuzi neza, mu gihe ciwe azokora icyo yasezeranye, azokwemeza ukuri kw'ijambo ryiwe imbere yabo bose baryizeye, kuko Imana niyo kwizigirwa. Isohoza ijambo, isohoza amasezerano yayo. Ni ukuri ijuru n'isi bizohinduka, ariko ijambo ry'Imana rizokwamaho ibihe bidashira. Tugire umugabane muri abo bafise intege zo gutonda inyuma byuzuye mu ruhande rw'Imana. Turagomba guheza uruvange rwose rw'imuhemu, ntihagire ikintu na kimwe tujana muri twebwe kuvyiroma. Babivuze mu buryo bufoboye muri kirya gikorane. Benshi bavuye mu madini y'i Roma bagenda batwaye inyigisho nyinshi zabo. Ibyo biri biteza gukoreka. Dutegerezwa gusohoka, kandi ibiri muri twebwe biteza kudusohokamo bikatuvamwo, kugira ngo gusa ikintu c'Imana gishobore kwinjira muri twebwe. Amina. Natwe twinjire gutyo mu bufatanye n'Imana, tube ibitwazi by'ijambo ryiwe n'amasezerano yiwe, tugire ubuzima gutyo kubw'ubuntu mu gusohoza kw'ivyo Imana yasezeranye. We Mana nyene n'ubushobozi bwose, ashobora guhagarika izuba, ashobora kugigiza inyuma, ashobora gutegeka, ashobora kurongora ibintu byose n'ijambo ryiwe ry'ubushobozi, ashobore kubandanya inzira yiwe natwe, natwebwe twese nabo bose bayikunda, bamwizera bakamwizigira, gushikaho tuzova mu kwizera tukinjira mu kubona ubwiza bubwiwe ibihe bidashira. Amina. Duhaguruke dushimire hamwe umwami. Ndasaba mwene data Rusi aze gushimira umwami. Mwene data Rusi. Data wo mu ijuru, turagushimiye n'umutima wose, twese hamwe mwami, mu bwina bw'imitima yacu, kubwo ubuntu bwawe buhambaye, kubwo urukundo rwawe ruhambaye. Kandi twasomye mu ijambo ry'intangamarara ko wumva amasengesho mwami, kandi wararetse intahe zikwiye mu byanditswe byera. Ego warumvise abawe urabishura, mbere warafashije mwami. Nicyo gituma tugusenga, duhimbaza, tugashira hejuru izina ryawe mwami. Uzobandanya kwishura abawe abakwambaza ijoro n'umutaga mwami. Tuzorengana
tuzobarengana utabatabaye oya mwami izina ryawe nirihabwe ubwiza turagushimiye mwami yuko utanaturenganye natwe ariko waje hagati yacu mwami watwugururiye ijambo ryawe waduhaye gutahura ijambo ryawe mwami yesi ingene ino minsi nguko kurya minsi kubigishwa bari mu nzira baja Emawusi uko niko natwe mwami watugiriye ubuntu mwami kandi wihishuye ko uri wa wundi nyene turagushimiye n'umutima wose ko tutubakiye ku migani y'abantu ariko twubatse ku rufatiro rw'ijambo ryawe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi aho Yesu Kristo ari we buye rigumya ifuruka turahimbaza turasenga izina ryawe ry'ubwiza turagushimiye no muri ino joro kubw'ijambo ryasomwe kurabo ibyo byose twumvise mwami kandi turaguha wewe nyene ubwiza mwami ntidushaka gutwara umwambiro muri twebwe umwambiro oya umutima wambiye turagomba gushibura byose mwami tuwe umutsima utanduye utarimo umwambiro ubiduhe twebwe twese kubw'ubuntu bwawe ndagusaba uhezagire ubwoko bwawe uhezagire bene data n'abashiki bacu abaje mu bwoko bwose mu ndimi zose mu mahanga yose babe kumwe ube kumwe natwe mwami uhezagire uhamagare kandi abawe mwami mu madini yose mu migwi yose y'abasenzi n'amadini mwami ubikore nk'uko wabitanguye uherahezere igikorwa cyawe mwami iryo ryo sengesho ryacu mu izina rya Yesu dushimitse amen.